Yesu ashimwe. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Ndabaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bishishikare kubana namwe. Nitwa VYAGUSA Emmanuel, niryo zina narutse numva mfise, kandi ndashima Imana ko yo yemeye ikankura mu munyota uyu munsi ikaba impagaritse mu bwoko bw'Imana, nkaba naremerewe kuja mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka turirimba akaririmbo kamwe wumvirize uko kavuga. Yesu amaze kunesha, avuga ijwi rirenga, abivuga abyeruye, ati birarangiye. Bwana asifiwe. Amashi ku Mana. Ati birarangiye kugira ngo jewe nawe twidegembye ntihagire ibintu bidufata. Bwana asifiwe. Dusome Yohana 19 ku murongo wa 30, niho tumaze iminsi turiko turakura amajambo y'urufatiro rw'amasengesho twari tumazemo iminsi. Mugabo urufatiro nyezina ndarubabwira. Murongo wa 30 uvuga ngo Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye. Araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Imana ishimwe cyane. Cyari igihe kigoye kitoroshe, cyari igihe yabyuka hirya no hino ari ingorane gusa, mugabo ashitse ku nsinzi agira ducungure, niho yavugira ijambo ngo birarangiye. Nibiki byari birangiye? Hari harangiye ibyawe nanje, ku mwana w'umuntu yaje kurondera, yahavuye amucungura. Uyu munsi turabidegembya. Imana yacu yahabwa icubahiro. None urufatiro mfise ruvuga ngo urarivuze. Mubwire mugenzi wawe turarivuze. Bwana asifiwe. Urarivuze. Bwana asifiwe sana. Iri jambo urarivuze ntushobora kurivuga hari biriko biragukwega inyuma, ntibikunda. Iri jambo ntushobora kurivuga ubona umengo risa nabi kuri wewe, ntirihuye n'ivyo uri kuragiramo, ntushobora kurivuga. Mugabo ko Yesu yarazi icamuzanye, baramubajije avuga ati urarivuze. Bwana asifiwe sana. Hari ikindi gihe rero bakubaza aho uhagaze, haba ku kazi, haba aho bakurungitse canke mu bindi bihugu, mugabo babona mu mbobane ugasanga Yesu wamushize mu mufuko. Aho bakubaza bati mbe bugira umukristo, ngo ya ngo jenda umuntu nyene asanzwe narungitswe ngaha. Waja ku kazi bakakubwira batumviriza, turaguha akazi kandi uzokora no ku munsi wa Mungu, nta munsi n'umwe uhari uzoja gusenga. Bakakubaza bati mbe hajya uri umukristo, ngo ya ngo nta ngorane ako kazi nzogakora. Ariko Yesu yarataguye imbere y'abariko baramucira imanza, kandi azi ku rupfu ruri imbere yiwe. Mugabo kuko yarazi misiyo yamuzanye, aravuga ati urarivuze. Bwana asifiwe sana. Yararivuze kugira ngo jewe nawe ducungurwe. Reka dusome Mariko 15. Mariko 15 umurongo wa mbere gushika kuri 5. Reka dusabe Metode ashike hano atuyagire ico Yesu yavuze ageze imbere y'ikombe, ahatatinya abantu, ahatatinya abamucira imanza. Mbega yishuye gute? None weho kwishura gute iyo uba wewe? Mariko 15 rimwe gushika kuri 5.
Mariko 15 duhere ku murongo wa mbere. Ndanzi y'amajambo iravuga ngo Yesu ashikirizwa Pilato. Umutwenzi utambitse, uwo mwanya abaherezi bakuru, abashingantahe, abanyabwenge b'ivyanditswe n'abagize inama nkuru y'abacamanza mu Bayuda, bose baje inama baboha Yesu, baramujana bamushikiriza Pilato. Pilato aramubaza ati, ni wewe mwami w'Abayuda? Nawe aramwishura ati, urarivuze. Bwana asifiwe sana. Abaherezi bakuru baramurega vyinshi. Pilato yongera kumubaza ati, naco wiregura? Umve ivyo bakwagiriza ingene ari vyinshi. Maze Yesu ntiyasubira kwishura ijambo na rimwe, bituma Pilato atangara. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Reka dusome Yohana 18. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 18 ku murongo wa 37. Mbega Yesu yavuze ikaho naho? Yohana 18 ku murongo wa 37 haravuga ngo, nuko Pilato aramubaza ati, ubwo wewe uri umwami? Yesu ati, ni wewe uvyivugiye ko ndi umwami. Iki nico navukiye, kandi iki nico canzanye mw'isi, nukugira ngo nshingire ntaho ukuri. Uwo ukuri wese yumva ijwi ryanje. Amina. Imana ishimwe cyane. Yesu nta bwoba yagize. Yesu ntiyatinye ijunja. Yesu ahagaze yarabona neza ko imbere yiwe, kuko ibyamubako byose yarabizi. Mugabo ahagaze imbere yabo bamubwira ibyo, uwanyuma we yamubwiye ati, none si wewe uvyivugiye, ndi umwami, kandi ico navukiye nuko ndi umwami nyene. Bwana asifiwe sana. Mumpere Yesu amashi yemwe. Ndi umwami, none si wewe uvyivugiye, ubu naho umbaza iki? Ndafise umubanyi muhira niwe akunda kuboregwa cyane. Mugabo ndaja kumubwira ubutumwa, na hirya y'ejo nagiye kumuha amata agira acikane. Namubwira, nturabona ivyo uri kuragira kandi Yesu ari mukuza, none azogusanga mwibi. Ngamuha amata. Ubu mu gitondo yarabutse ni sawa. Niwe akunda kuvuga ngo bambaza iki? Umubwiye atewe mu rugo barasuma, nta mugabo bahadasuma mu rugo, wewe bambaza iki? Umubaza icupa gusa rero. Rumva? Yesu rero ageze imbere y'abariko baramucira imanza, kandi bari abantu banini b'ijunja rikomeye b'inzobere mu manza. Baramubaza bati, hajya wewe uri umwami? Ati, none si wewe uvyivugiye, umbaza iki? Nico navukiye. Bwana asifiwe sana. Arongera aramubaza ati, burya wewe ni wewe mwami w'Abayuda? Ati, urarivuze nyene, ndiwe. Mbega ikibazo ndiko ndakubaza niki? Hajya uherereye uvuga iki iyo bakubajije uwuriwe? Hajya muri bisi wicaye uvuga iki iyo bariko baracokora ijambo ry'Imana? Nta bintu wumva nk'ibivumvuri biduze, kuko bariko bagomba gufata nabi izina ry'umwami wawe ngo ugire ico uvuze. Mbega nawe ucujana nabo? Mbega iyo bakubajije ati, mutama, ko twumva umenga uvuga nk'umuporoto, wowe uri umukirisu uvuga ngo oya, nariko ndafasha aba bantu ngo ndabahanure gusa, mugabo jewe sindi umuporoto. Mugabo ku munsi wa Mungu wicaranye na Bibiliya mw'ishengero. Mugabo Yesu urashika umushira mu mufuko. Imboregwa igeze imbere y'icupa irajugumira. Umuntu ageze imbere y'ubusambanyi akajugumira. Ikindi gihe ndababwire bantu b'Imana, iyo utinyeguruye ngo uvuge uriwe imbere y'abantu bakubona, burya bobo barakubona. Imana ishimwe cyane. Bo barakubona. Hajya mu babanyi bawe barakubona. Hajya ukorera barakubona. Ibyo uvuga barabibona.
n'igihe uvuze ijambo hari ikindi gihe sinzi ko murabibona ushobora gushika ahantu abantu bariko baragwana ugafata umwe rero ugira ubangurukanye hanyuma agafora ingumu ngo ayigukubite nawe kameremere igaciduga nawe ugacufora uzumva abantu baje inyuma yawe nawe uri pasitori uca wumva umenga n'ibarafu iguye mu maboko yawe urumva iryo jambo muta nawe uri pasitori ntiwabivuze kare kuri umukirisu none barabibikwibukije burya ntumva kumaramara Yesu rero ntiyamaramaye Imana ishimwe cyane Yesu ntiyamaramaye nico gituma jewe nawe uyu munsi twitwa abidegemvye wanasifiwe ukwidegembya kwawe nanje hari aho byakomotse kandi ukwidegembya kwawe nanje nuko hari ijambo ryasohotse mu mwami w'abami bariko baramubaza kandi hajya yarafise uburenganzira bwo kuvuga ati ibyo ntimumbaze. Muribuka na Petero ageze imbere y'ahantu bariko barota umucanga imbeho yakomeye bati mbe burya hajya nawe wari kumwe ngo wamugo ngivyo uri kuravuga sindanabizi je sindamuzi aribagira ko Yesu yamubwiye ati ngo kitarabika gatatu uzobunyihakana kutanzi arongera arunguruza uwundi araza imbere yiwe ati yamara ushima uyu muntu yari kumwe nawe n'imvugo yiwe iramuranga ko yari muri bo ngo ndakwisabye ibyo uvuga ntavyo nzi ntawenzi Mani tubabarire rwose arongera arunguruza haza uwundi aramubaza ati hajya wewe nturi kumwe n'ujya Yesu ujya ati ndagusabye nkura mu matwi Bibiliya ivuga ngo ahindukije izosi agahuza amaso na Yesu ngo acaraturikisha ararira kuko ya nkoko yaramwibukije. Bwana sifiwe sana. Mbega mwene data sinje kugutera brag nje kukubaza nti iyo ugeze aho abantu batakubona uzi neza ko Imana ari ikubona uvuga gute? Ushingira intahe Kristo gute? Uyu Yesu yaravuze ukuri imbere y'abacamanza aremeza ati aha mbere yavuze ati urarivuze, aha kabiri avuga ati ni wewe uvyivugiye, kandi gushika ku rupfu baremeje ko ari umwami. Bwana sifiwe sana. Reka Methode agaruke hano adusomere wumvirize ageze ku rupfu naho hejuru ku musaraba uwo babambye bamutaziriye nde? Mariko 15:25 gushika kuri 32 handitse ngo iki? Wumvirize aho rero Yesu yazagiye ku musaraba, mugabo wumva izina baduze bamuhaye. 15:25-32 yapfutse bavuga ngo iki abo bantu? Mariko 15:25-32 25 haravuga ngo igihe babamba Yesu zari saa 3, icandiko c'ikirego candikwa hejuru yiwe ngo umwami w'abayuda, kandi babambana nawe abambuzi babiri, umwe iburyo bwiwe uwundi bubamfu. Nuko ivyanditswe birashika ngo yaharuranywe n'abanyavyaha. 29 abahica baramucurira bazunguza imitwe bati iyo wewe usambura urusengero ukagubaka mu minsi 3, niwikize wimanure ku musaraba. N'abaherezi bakuru baramucurira batyo bongorerana n'abanyabwenge b'ivyanditswe bati yakijije abandi we ntashobora kwikiza. 32 havuga ngo Kristo umwami w'Abisirayeli nimanure ku musaraba ubu nyene tubibone twizere. N'abari babambanywe nawe nabo baramutuka. Imana idufashe cyane. Mani dufashe. Bwana sifiwe. Amanitswe ku musaraba, ryazina ry'uko ari umwami barajanye baragemeza. Amen.
bararyemeza ko ari umwami, kuko yarabibabwiye kuva mu ntango mbere no gushika ku musaraba aho twacunguwe. Yagumye ari umwami w'abami. Tumuha amashyi umwami wacu Yesu Kristo. Yaraducunguye rero ubu turabidegembya. Yaraducunguye kandi tugenda twemye, niyo hoba mwijoro hatabona, n'imihana yacu tubamwo baramenya bati hajyamye umwana w'Imana. Bwana sifiwe. N'amadayimoni arabizi iyo ageze ku rugo rwawe, kuko wabwiye Imana uti Imana nakuye impunzu zose rero ngira numva umuyaga wo mwijoro, kandi ndazi ko wapfa urengana, ibisigaye urimenya ndasinziriye. Amadayimoni yose aramenya ati aha hajyamye umwana w'umwami. Bwana sifiwe sana. Muribuka ko benshi barara barakoroka. Ndaheruka Makamba baratora ni amamatera avuye Tanzania abakorokanye avuye mu kirere. Iyo atumbereye ku nzu y'umukristo aho ntarengana rurakoroka. Turi abana b'umwami. Bwana sifiwe sana. N'amadayimoni arabizi, n'abarozi barabizi, n'abatangishano barabizi ko turi abana b'umwami, kiretse gusa uvyibagiye gusa. Ukabona ugiye uracuragirika mu nzira zibiri, burakuyora, n'amadayimoni arakuyora, ariko turi abana b'Imana neza neza, turi abana b'umwami, n'amadayimoni arabimenya. Imana ishimwe cyane. Uyu Yesu rero ntiyagize ubwoba kandi ntiyagize isoni, kandi urupfu yararubona imbere yiwe, mugabo yarabona icamuzanye ko ari ukurondera wewe nanje. Amen. Ko ari ukurondera wewe nanje. Kandi mubo yarondera ntiyaje kurondera abakize gusa, bamerewe neza gusa. Guhera kuri Nyarucari gushika ku muntu abaye wa nyuma, yavuze ati nimuze mwese abananiwe n'abaremereye ndabaruhura, kandi mwikoreze ingata yanje ihwahutse, ati kandi umutwaro wanje nturemereye. Bwana sifiwe sana. Uriteguye kumwakira? Iyi ni Pasika. Pasika ikwibutsa iki? Kuva mu kwezi kwa mbere ugeze mu kwa kane, we wibuka ko hapfuye bangahe? Uzi ko mu bitaro harabangana gute? Uzaba maze guhambwa bangana gute? Mugabo wewe reka ndagusaba ijambo, gorora ukuboko kwawe ugire gutya urabe kuracakora. Bwana sifiwe sana. Mpera Imana yanje amashi yewe. Nturagwa muri pararize, abandi amafesa arabishe, mugabo we wabonye ko ukuboko kugize gutya kurakunda. None uyo Yesu ko yemeye akavuga ati urarivuze, weho ntiwovuga uti ndarivuze? Urarivuze ko ndi umwana w'umwami. Bwana sifiwe. Ni Pasika ikwibutsa iki? Umwami wacu Yesu yarakoze ikintu. Yarankuye mu munyota, aranyambika, arangaburira, ubu nitwa umufalme. Yego, umufalme ntabwo barintera kuko ndi umwana w'umufalme nyene. Umufalme atari gisuma, atari umusambanyi, atari mboregwa, yigira mu mahoro n'umutekano kuko ndi umwana w'umwami. Bwana sifiwe. Mu gutambuka ndiyengenga kuko hariho nyene mufalme. Mbega we utambuka gute? Woba warizeye umwami Yesu ngo dukomere amashi hamwe? Amen. Kuvyo yagukoreye. Kibazo ngomba rero kukubwira mwene data, sinaje kugutwenza. Oya, hari ibanga nk'uyu Yesu tuvuga. Aratuma usa neza, aratuma wambara neza, aratuma abantu bagukunda, agatuma bakubaha, bakakugereka ku ruzina rurerure wumva nawe utokwikorera, mugabo kuko barukubonyemo. Uzumva bagati mama pasteur. Hari n'uwo bakubwira bati uyu n'umupastori. Hari n'urubanza uzojamwe wicaye byonyene, abapagani ubwabo bakitora ikosa, bakaraba injya kuko bamenyereye kujya badasenze, mugabo bamaze kubona wicaye ati
reka duhamagare pasiteri aje asenge. Ninde yabibabwiye? Nuko turi abana b'umwami. Bwana asifiwe. Mbega nimba abandi barize iyo Yesu bakaba bamugendera, wewe waramwizeye? Pasika niyi, urizera kuzoshika ku yindi pasika? None nimba utarizera Yesu, niwo mwakira ubunyene kugira ngo iyi pasika mutangurane ubone ibyiza n'umunezero biri mu iyi pasika no kwakira umwami wacu Yesu Kristo. Ntugende uko waje, haragakiza. Nimba ubona umunezero udusaga ari mwinshi, hariyo twatanguriye kandi twaragwanye intambara, aho bavuga bati uwakira Yesu nahaguruke, ngurahavye bya bindi, urahavye na babandi, urahavye na hahandi. Nimugwane mpaka uhaguruka uvuga uti iyi pasika ntiyonsiga ntakiri umwami wanje Yesu. Bwana sifiwe. Warasubiye inyuma, uza warabitaye, uvuga ko harabagutsitaje bakubabaje. Haguruka uvuga uti kuva uyu munsi ndaciye umugozi, ngira nakiri subire mu ruhongore, ntangurane pasika n'ubuzima bushasha. Ndarangije. Abaririmbyi kazi, wowe urimwo kandi sukuguhata, sino kugusiga inkore ku maso, ariko hari umunezero muri Yesu Kristo, kuko we yavuze ati birarangiye, kugira ngo ingorane ziriko zirakugora zirangire. Canke ubone uzovyirangiriza, ekaye ni mpaka Yesu ubwiye ubimuhaye. Uwumva atarakira umwami wacu Yesu Kristo nashike, va mu kibanza uze tugusengere. Abarongozi nico babereye ngaho, bagushire mu biganza vy'Imana kandi banaguhanure uko mu rugendo bimeze. Warasubiye inyuma, mu rugendo umuntu aranyerera akagwa hasi. Vyuka ugaruke, wongere utangurane pasika ubuzima bushasha. Karibu, turabahaye ikaze. Umwanya ni gwawe. Karibu. Wowe urimwo yiyumvire, hanyuma uhagurukuze usengerwe, ugire pasika nziza mu kugaruka mu ruhongore. Karibu. Turarangije, ntugire ngo twahutagije, ariko kandi iyi nzira yo kuja mwijuru irakaze. Kaze. Umwanya wo gusenga. Yiyumvire, hanyuma uhaguruke uze. Ni pasika nziza kuri twese. Mugabo warasubiye inyuma uri n'ingorane, ugiye guhura na ya madayimoni. Karibu. Sanzurimo ucugaruke imbere bagusengere n'umwanya wawe.